ibyo dusoma mu njiri ntagatifu yanditswe na Matayo. Abatumwa bari bakikije Yezu Kristu sozi, araheza ababwira ati, mu gusenga ntimuvuge menshi nk'abapagani, bibwira ko bumvirwa iyo bagwije amajambo. Ntimugire nkabo, kuko so wanyu azi ibyo mukeneye mutaranabimusaba. Mweho murasabe mutya: Dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirinahazwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bigirwe ku isi nko mu ijuru. Uduhe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi, uturekurire ibicumuro byacu nk'uko natwe turekurira abaducumuyeko, ntudutererane ibitwosha nabi, ahubwo udukize akabi. Nkako nimwarekurira abandi ibicumuro byabo, so wanyu wo mu ijuru namwe azobarekurira. Ariko nimutarekurira abandi, na so wanyu ntazobarekurira ibicumuro byanyu. Takirize yompi inkuru za Rukiza. Bavukanyi beza b'Imana, imvura ivuye mu kirere, ivuye mu ijuru ikagwa ku isi, ntibura icimarira isi, irayibombeka, iyo si nayo igatanga ibyamwa byiza. Kuri uno munsi wa kabiri mu ndwi ya mbere y'ikarema, Ekleziya idusaba kuzirikana igihe cy'ikarema dufatiye ku buzima bw'Abanyisirayeli, bw'Abayahudi iyo bari bagorewe i Babiloni. Igisomwa ca mbere duhejeje kumva kitujana muri ayo magorwa barimwo i Babiloni, maze tukabona ko Imana yabitwararitse. Ibigabane kuva ku 40 gushika ku 55 kwa Izaya bavyita Izaya wa kabiri. Niho tubona ikiringo kirekire c'ubuja Abanyisirayeli babayemwo mu gihugu ca Babiloni. Imana yari yabahanye, ubu naho irabagiriye ikigongwe. Horahoza igihugu canje. Imana irahoza abantu bayo. Ukuyihoza kwa cane kwabonekeye mu kuntu yabarungikiye umwana wayo, jambo ryayo ryamaho, Yezu Kristu, mwana w'Imana nzima. Araza kubana n'abantu ngo abadugane kwa Data, adukure mu migozi yatuboshe ya kamere yacu y'abantu, maze aduhe kamere y'Imana. Ngiyo ya mvura igwa tumvise mu kigabane ca 55 kwa Izaya, maze ntisubire inyuma itabombetse isi, iyo si nayo ngo ishobore gutanga ibyamwa byiza. Ijambo ry'Imana riri n'ububasha, riri n'ubukuba. Iryo jambo ni Yezu Kristu. Iryo jambo ni umuntu, Mana yigize umuntu. Iryo jambo riri n'ububasha gusumba rimwe ry'abahanuzi. Ijambo ry'Imana, jambo wa Mana nzima, Yezu Kristu, yaravuye mu ijuru aramanuka kujya kwimvura kugira ngo akize isi. Isi ivomerwa n'imvura, Yesu nawe akize isi mu kuyihindura, mu kuyiboneshereza. Uwo jambo yavuye ku Mana ntashobora gusubira ku Mana atatujanye natwe, ashaka kutujana kwa Data. Yezu niwe avuga ati, dawe abo bampaye nshaka yuko aho ndi nabo bazoha abana nanje. Umutumwa Yohani niwe atubwira ati, jambo yarigize umuntu abana natwe. Yohani igabane ca mbere umurongo w'14. Ijambo wa Data yaje kubana natwe. Dutwo kwibaza urukurikirane rw'ibibazo.
mbega ko jambo yaje kubana n'abantu, ubwo hari icyo yahinduye muri jewe mu buryo bwanje bwo kubaho. ubwo Yesu yaranyengetereye n'urukundo rwiwe, ubwo nditeguriye kujana nawe kwa data, canke nahisemwo kwigumira mu muzima giza w'isi. ubwo ijambo numva mw'isengero, ijambo soma muri Bibiliya, hari icyo rimfasha mu buzima bwanje, cyane cyane mu guhinduka, cyane cyane mu bikorwa, canke nahisemo kwigumira kwa kundi. ubwo ijambo ry'Imana riranyengetera mu buzima bwanje, mu bikorwa byanje, mu byo nirirwamwo. ubwo ntirimera nk'ikoti nambara ngiye mu misa gusa, cyangwa ngiye gusenga, mu nyuma ngakura ngashiraho. ubwo ijambo ry'Imana riranyengetera mu ntimatima y'ubuzima bwanje, mu bikorwa byanje byose, kugira ngo rirasire umuco, kugira ngo inabi iboneke ndayihebe, canke ndiyinyegeza no musi nkerekana uruhande hariho urundi ntashaka kwerekana. gutyo ijambo ry'Imana rikama rimeze nka y'amazi ku mugongo w'imbata, ku mugongo w'inkoko, ica yikunkumura maze igasubira kwa kundi yari yimereye. bavukanye tumenye ikintu kimwe, uko ari agace k'ubuzima bwanje ijambo ry'Imana ritanyengetera, uko hari ibice bimwe bimwe ngumanyegeza mu ijambo ry'Imana ntirihashike, uko niko nanje ndemera, maze Yesu ntaba akinjanye kwa data, kuko namuremereye. hari hatashitse umuco, none ndamuremera. Yesu yaje ku isi ngo atujane kwa data. inkuru nziza duhejeje kumva iduhamagarira kugira igisabisho kivuye mu mutima wacu, kandi igisabisho gihereza ubuzima bwacu bwose, atari igice cy'ubuzima bwacu, ariko ubuzima bwacu bwose. igisabisho atari kuyeyembya hejuru hejuru, kuko birashika tugasenga twikurayo, tugasenga mugabo twahishije Yesu, tuti Yesu bijya bintu byanje ntubikoreko, akira ibi ndaguhaye, bijya navyo bireke. gutyo ugasanga amasenga aruzuye, mugabo uguhinduka ntigukurikire. igihambaye rero nk'uko Yesu abitubwiye abibwira n'abatumwa biwe, si uburebure bw'igisabisho tuvuga. igihambaye ni ibiri muri ico gisabisho: ukwizigira Imana, ukwizigira data. iyo Mana izi ivyo dukeneye naho twoba tutarabisaba. igisabisho cizigira, igisabisho kitanyegeza imfuruka imwe Imana, igisabisho kirasira umuco ku mfuruka z'ubuzima bwacu. igisabisho ciza rero si uko ari kirekire, ahubwo ni igisabisho kibohora twebwe nyene, hanyuma kikabohora n'abandi. Yesu ati uko murekurira abandi niko namwe murekurwa. tukabwira data tuti uturekurire ibicumuro byacu nk'uko natwe turekurira abandi. kenshi turashaka kurekurirwa natwe tutarekuriye abandi, kenshi tugashaka kubohoka natwe tutabohoye abandi. Yesu Kristo ati ingero mugeresha niyo namwe muzogererwako. ingene ugirira neza abandi niko nawe uzogirirwa neza. ingene ugirirwa nabi abandi ni nako nawe iyo nabi uyishurwa. none bavukanye beza b'Imana, dusabe inema yo kwigana Imana, kwigana data wo mw'ijuru. dusabe inema yo gusa ni kuko turi abana bayo. dusabe inema yo kureka Yesu Kristo aduhindure, adutagatifuze, adutyorore, gutyo ntitumuremere, ashobore kutujana kwa data. Imana ntabwo icubahiro n'inganji ubu n'imyaka yose. amen. ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda. amen.